Abanyefeso 4:30. Kandi ntimukababaze mpwemu yera w'Imana yabashiriwe ko kuba ikimenyetso gushitsa ku munsi wo gucungurwa. Ubu rero ngira ndababwira ibituma mpwemu yera babara. Hariho ubuzima tubamwo butuma mpwemu yera babara. Hariho inyifato tugira ituma ababara cyangwa ugasanga muri uko kubabara uri kurana muzimya. Burya umuntu arongorwa na mpwemu yera nakomanaza umutima. Kuko igihe cyose ukomanaje umutima mpwemu yera burya avugana natwe akanya kariko kose ku kintu cyose burya mpwemu yera aravuga. Icyo dusabwa ni ukudakomanaza umutima, ariko arakubwira umwumvire, kuko ukomanaje umutima uramubabaza, ukomanaje umutima uba uri kuramuzimya. Kandi mpwemu yera akorera mu rutonde, umuzimije aranuma, umubabaje arituriza. Ibinyoma biratuma mpwemu yera azima. Mpwemu yera ntashobora gukorana n'umuntu w'umunyabinyoma, kuko uri umunyabinyoma ushobora kuvuga bakibaza ngo ni mpwemu yera. Rero aca yinumira, akinumira kugira ntibamwitiranye. Nta muntu yanyoye inzoga mpwemu yera ashobora gukorera muri we. Dukunda kuvuga ngo ntimunywe inzoga na cyane cyane kugira ngo ntibicangane. Umuntu yuzuye mpwemu yera yirinda gushavura. Bisigura ukaba ukiboshwe n'ishavu, ndakwinginze ugiyambure bicitwa vuba. Nico gituma hariho urugezo udashobora kugerako kubera wamana ishavu. Burya mpwemu yera ariko arakorana natwe uraduga mu rundi rugezo rwo mu buryo bw'imwemu. Umuntu rero yamana ishavu muri we, hariho urugezo rw'imwemu adashobora kugerako, yama hahandi imbere ugasanga yasubiye n'inyuma. Ishavu riri mu bintu bizimya mpwemu yera kandi bibabaza mpwemu yera. Utugiyambure rero. Urashobora kuba udakora mu mifuko, urashobora kuba udakora mu bigega vya leta, ariko ukiba Imana. Kandi nasanze ariko kaga gusumba kwiba mu mifuko y'abantu. Kwiba Imana no kuyimika igira 10 n'amashikanwa, kuko nitegeka Imana yo nyene yatanze, kandi ibyo dufise byose ni vyayo. Ugaca uyima icya 10 cya vya bindi byose ufise bingana amahero, ugacurya n'ibya 10 ukarya, tuba turiko turarya umuvumo. Umuntu afise akanwa karimwe ibiyago bibi mpwemu yera arazima. Mpwemu yera aca yinumira, kandi mpwemu yera biramubabaza. Akanwa kari gucamwe amajambo asunitswe na mpwemu yera kagaca gacamwo ibiyago bipfuye, inkuru zipfuye zidafasha bariko barazumva. Ijambo rya Kristo ribe muri twebwe rigwiriye. Nitwahura rero ntituzobabaza mpwemu yera, ntituzona muzimya, oya, ahubwo tuzoca tubwirana amazaburi, tubwirana indirimbo, ducurarangira umwami wacu, tumutazire, ace mpwemu yera yumva ryohewe, aca kudugiriza n'ibindi, aguhishurira n'ayandi mabanga, akubwire n'ibinyegejwe, akubwire n'ivyikinze bihambaye, aguhishurire kuko wamuteguriye ikibanza neza.